arangije twagarutse kandi yari yavuze ngo twavuze ngo partie 1 partie 2 rero niyo tanguye yavuze ngo aca bazana kuririmba ngo rap bavuga ico rap ari cyo se rap udukurikirana kuri Tram magazine wazi cyari cyo ntacuzi rap niki okay ase ngo rap n'umudi ufise uburambe ihanurike bura itanga ubutumwa iserukira abandi abo yega bakikebuka se yaturutse mu gacinyizo mu bacakara babirabure rap ibabera imfunguruzo kugira umwasi bamwiyambure rap nigira umupaka stili zose ndimi zose uracana hip hop is his blood of family mayagiza nk'umu rapper rap nation yorogo dukora stili gana kariho forever rap is amiriho umudiho soko ufise imvo rap guys rap you need rap from rap nation ariko rero mbega rap nation wewe umaze kubo 2019 wagomba veyo the rap nation byaciye iyo niyo ndirimbo nyango rap nation twasuye kumva rap nation yaciye biherera ngaho nyene cyo rap nation bisigura ko abo wasigiye responsibility ntibari bo rap nation ntiyahereye ngaho on majama make rap nation ari ukuntu twari dufise urukundo nabayisika cyane cyo gihe bari bahejeje nibari badutaye sha mu vendredi amwe baratubwira ni tuzoza hama tugakora communique ku ishuri hanyuma hakaza umva baza nk'abamfite cyo gihe nanje nari ntanguye rero kuza ndaja muri rap nation nk'umwemfite umuntu cyane cyane twakunda kujana muri rap nation yari Eskacha respect to you urumva ko no mu brother bamutwara fresh kandi urumva ko nawe nyene akwemeza ati je vraiment mutipera yarampaye isomo yarabimpereje fresh hama rero tuve rero muri duhereze rap nation gato kugira ngo twinjire kuri kazozbi buno munsi rap nation ico yivuga ko canke ico nkigisho wo haba kiri muri rap nation canke abaciye muri rap nation yo bari yagute bo rap nation nk'impanuro notanga canke inyigisho nuko nubwira abasigayeyo bareke kudedebukirwa bakore kwana tubiye twakora bigoye ego urabona turi hajya umenga abaho turite bara dushigikiye 100% ya byinshi twariko cyane indirimbo twariko twarakotiza twaragize iki umva bisaba umutima ugumye uzicurondera naho twagenda kubaraba nito twikoca ama déplacement tukikoca kavuga ni turaza gucanga anye tugira iki numva tegereza ko uzicurondera d'abord hanyuma ukabukunda icyo ukorakora just alaba sige muri rap nation ndabasavye ko mu kura amaboko mu muzo mugakora mukandika cyane mukawork hard tutarahereheza bya rap nation twibuke ko Kirikou akiri kuva muri ahese kuva muri Bantu Boy nawe yari cye kuri Cedric nawe yoba yararose ayo mahirwe yo kuca muri rap nation mbo Kirikou akiri umwaka yashikari Cedric yari 2019 cyo gihe ni general president ariyo n'abagenzi dufite twigana nasanze bari bazinanye hariya mu Ingozi Kirikou akiri yarazanye nakaraba kujya nyine nanje natango ingenda ndaraba umunsi umwe neho yaje byaryoshe araza arambwira ati nkeneye kuririmba poa ntamanda amarimere yarashirikira mu kigo bakavuga ni Kirikou Bantu Boy yaraje ngaha nyiri Cedric yaraje ngaha Cedric mais par contre nandirimbo nimwe bari bwamukorere muri Bantu Boy bari bakimugirira ama promotion n'amaki hanyuma ni horo yaciye avuga ni nkeneye kuririmba hanyuma ndabahoza araririmba yadirimbye indirimbo soma namba nimba nta niyo verse menga yaririmbye nimba ni hands yararirimba none narabona ingene bimeze ingene ba working hard muri rap nation yasanze ari muzi mu local rap nation mbo urumva muri rap nation kuntu hagoye sahandi iyo uri umuntu ufise ijino ya taflo ufise ntibikunda gukora kuko twakorera mu sare nini iba yuzuye abanyeshuri nabo barabizi baguma batera induru ego Kirikou yaririmbye neza n'umwana afite impano aririmba me bivanye n'ijwi rito yagiwe yumva n'abari imbere kandi kujya kuntu numva yashitaririmba igiswahili hari ukuntu abantu ba partisation igiswahili batagiye agaciro cyane gose urumva me yararirimbye uzi umuziki warumva ati vugisha ukuri ko yari impuzi mu roka ngo byamunaniye bivanye kujwi guys Kirikou akiri from ngo ni impuzi yari imuroka yari yambariye ngaho ariko yavuze ati yararirimbye neza we yarakiri n'umwana ntibamuhaye gusa umwanya just Kirikou akiri big up to you nawe urumva ko rap nation nawe ushaka kuba hari cyo yizi ko ngira ngo ni wadutembera ngaha ngira ngo nawe icyo kibazo uzokibaza cya rap nation how wayisanze ariko rero tugaruke rero kuri wewe after kuva muri yuguheza bya rap nation bivuye mu nzira
wewe rero wagarutse muri kariyeri gute rero? Boje rero kwanze inkuru y'umwana nasubira inyuma ndibuka nyene 2019 haraje umuntu kundondera muhira ti hariyo umupapa ariko arondera umuntu ashoboye rap ashobora gukorana n'aba DJ. Umupapa yari afise label yitwa Vibe Nation yakorera ngaho kumutanga. Cyo umugaye namubwiye ni je ndabishoboye turagenda turabonana no umupapa yitwa Aimé Bajur Aimé 257 bo nsanga aba DJ bariyo nasanze ba DJ Moses ba DJ Frankies nibo twakorana ama EP twatwita episode baba bafise ama pitch yajyanye bakamixa ama beats hanyuma nanje nka hapa hama baka postinga kumanuze kuri channel iyo Vibe Nation nyene mbomero bigenze uko nivyagiye birahera neza harageze igihe DJ Moses aragenda DJ Frankies aragenda kuburyo mpapa ndambwira ni je rero nyene bimeze nivyo impano ndayifise ahubwo sinshaka kubirira nga raba kuntu ronshikana mu studio akomakomeye hanyuma dukore. Mpapa yambwiye ni je vyuma ndabifise nga ahubwo tugerageze turabe kuntu tokwiprodugira umuziki wacu. Cyo twarakoze igihe kirekire tugerageza mama turakora indirimbo imwe iryoshe kubera ari iryoshe ari indirimbo yitwa Janda Janda indirimbo yo gushimira abavyeyi kiko buntu bawe tuba hafi yana turiko twiga mu bigoye cyane kugira usanga ubugari bwabonetse muhira. Iyo ndirimbo rero tuyikoze video narategekanya ko hoja mu gice cyo kuri CD la kurumba ko ari umwaka wa nyuma yo wanje guheza mini vyabaye bigikunda bivaye n'intamba mu kuntu tutari tutanga kubana neza no mu papa munyuma birahera papa turavana ndaheza bitabaye 2020 rero sinabaye nk'icica naragiye mu stone narindi narakomeje kwandika sinacisi intege kwandika nandika mvuga ni tu one day bizogenda neza. Hama ugaruka muri music particular music rero ikigaruka gute rero neza mboje rero kugaruka muri music kwanje urumva kwera ikintu sanze ukunda naratembera mu bajama bakambwira ni urabizi do akapera nkaho kwita makapera haragize igenda vyanga ndababwira ni namushaka muhere mu akapera yaba ikintu mukora nshike muri studio hanyuma nkore naho rero muri bench biyemeje batatu muri bo barabikoze. Umwe aravuga nti wera aba studio imeze bien abona nzokorera kwa Korea arayiriha undi aravuga nti je nanje nzogufasha aba media tour yo ku radio gire promotion yo radio hanyuma undi nawe yarampaye amahera afasha mu déplacement nuko nagarutse muri music. Kuri acakora iki? Ankorera indirimbo yitwa Patikila aryo zina giwanje niyo ndirimbo nashimye ko notangurira ko just describing ukuntu nyene meze nyene just kwivuga nyene nshima guhera ku ndirimbo Patikira ko bidasigura yuko nanifise yonyene niyo shwa yanyorohiye kugira amakuri turakorana nk'abatara kwirikirana Patikira tugana no ku musozo w'igano cyacu ko ngira ngo tubahaye partie ya mbere na partie ya kabiri nayo tugaragaza ku musozo wayo nk'abatarose amahirwe yo kwirikirana Patikira ushaka kuba kubitira akantu gatonya cyane nko kubinzira muri Patikira kugira ngo cyo tugaruka mu gazo bibiri gusa cyo duheraheza nacho kwa ndirimbo iri hanze kashengera kubitira verses zibiri nibyo. Wow, like festivals I say ngo nta kibuza ubuhonje kuba bidicuye akamwe bitaga kubukomezi ntumusuna sharp shooter proof nkate yadahusha Patikira na lazwe rap kuva nkivuka mbere yo kwandika ntangura nyiyumvira gitero nkacambi ku buryohe ku mavina ngo beat like this nkayifuta atacamira nkayishira no mu mudi umeze neza utambika hingemba kangure ndape mu banjuke maze namba yambure nje hejuru mu manuke nakuriye mu magume ukeka mbaza ndavyature opinza vuge akugenda pahunge dumu rapper black people boy from Africa dahara ntina ma ipon bose hose nkamika bega ndaba cintege ki bombe nzama ndungika ndirimbo zimede ko arizo nandika swinga kiki mu mutwe nkacakira beat simudu ya Wilson y'inzoga ni gift ndirimvye ibi uno munsi duhuye jo nibindi uwundi ninda biryosha nkanje nk'inyama y'ikindi Patikira guys ibintu bizokoroha ariko jewe gusa nuko ikiganiro cyavuye kicengira kiba kirekire cyane twakubaza ibibazo byinshi cyane mugabo ngira ngo jewe reka kugira ngo nk'abasozera ikiganiro cyacu sinda kubaza ibibazo byinshi muri no ndirimbo nitugane byinshi muri no ndirimbo ariko dutumira abantu kuja kuyikurikirana kuri YouTube yawe cinya mukuru batumira abantu baje kuri YouTube yawe rero. Okay, my people ndabasavye channel yanje yitwa
Kazosbi Patikila n'umuhungu ashoboye akora rap birashika agakora na R&B majambo make ndaririmba sindi mu rapper nagomba nonda batumire abakunzi bo muziki ndundi ensemble murashobora kunshigikira kugira mukuraba yo channel yanje mukagira ama subscribe kubera akari nyuma karahinda ibikorwa byo biri nyuma ni byinshi gose uzamugize neza. I like you so much. Guys, yavuze byose kuko jewe ibyo avuze sinorenza kikine ntugenda kuri YouTube yiwe yitwa Kazosbi Patikila. Kazosbi ni kazoza nta a iriko mugabo apostrophe s hama Patikila. Ucugiye nucumbira aga subscribe kaba gakomeye cyane. Guys, nubiripa ku likinga ibintu vyiwe kuko ni nubirikinga eje canke ngiye yeje aravuga ati bwa ndabona yuko abantu bari munzi rayo. Reka ndabashimire jewe ibyo nakoze byari ibi kwa kumakira kumubahereza mumenye uwo ari we namubahereje mwabonye uwo ari we impano ngira ngo mwabonye ko ari nayo. Guys, reka ndabatumire mugende ku Iratiro magazine. Facebook ni Iratiro magazine nyene, YouTube Iratiro magazine. Mukomeze kudukurikirana ubu nababwiye ko impano tuzanye sizazinde si bwa bwana. Mwakoze cyane kuba dukurikiranye ari je nyene Clovis umutumire yari Kazosbi. Reka dushimire na Burundi bwiza bifashije kugira ngo amasanamu ase nkuko we guys. Burundi bwiza nayo igitavyoroshe cyane. Ciao ciao.